Ndabaramukije cyane bene data dusangiye urugendo kandi dusangiye kino kiganiro igitondo gishasha. Amahoro y'Imana, kugubwa neza, kuroranirwa mu byanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije nanone. Bahaye ikaze muri kino kiganiro. Uyu munsi ndagomba ngo dusangire aya majambo tuyasomye mu ndirimbo y'178 muri kino gitabo c'indirimbo zo guhimbaza Imana mu Kirundi. Nizera yuko kumbura abatari bake muyizi iyi ndirimbo ivuga ngo iyo hari amarushwa menshi ateye mukihebura ko mutagikira, muce muharura imigisha yanyu izobatangaza ingene ari myinshi. Igitero ca kabiri kivuga ngo mbega muremerewe n'amaganya mugira ngo ntimwovyihanganira, muharuye imigisha muririmba ntimwomenya iyo yakamanganiye. Igitero ca gatatu kivuga ngo mw'isi hari itunga nk'inka n'ibindi, ariko irya Yesu rirabiruta. Itunga ryo mw'isi ntiryo duhesha gukizwa ivyaha no kuja mw'ijuru. Igitero ca nyuma kivuga ngo ni ca kane, amarushwa naho yoba menshi ate ntimwihebure, Imana irabakiza. Mwibuke imigisha yanyu uko ingana, irabibagiza amagorwa yose. Imana yacu iragahimbazwa. Dusome rero icitabirizo kivuga ngo muharure imigisha yanyu ntimusige n'umwe muri yo, iyi Imana yabaronkeje irabatangaza ingene ari myinshi. Imana yacu ni dutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, nano majambo ngomba kugutekerera mu bikorwa byawe by'uyu munsi ugiye kwirigwamwo kugira ngo uyakuremo icigwa canke ijambo ry'uyu munsi. Aya majambo uravye uyu muririmbyi yaririmbye indirimbo, ni indirimbo bashize mu ndirimbo zivuga ngo ni indirimbo zerekana ubugingo bushasha. Ubugingo bushasha nabwo ni ubugingo rukristo, ubuzima rukristo umuntu abaho amaze gukizwa, amaze kwakira Yesu Kristo akamubera umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe. Imana yacu nidutabare ukuntu ubwo bugingo bumeze, kuko buratandukanye cyane n'ubuzima umuntu aba yahoramwo atarakizwa. Imana yacu nihimbazwe. Uyu muririmbyi rero ni nk'aho ariko arabwira abantu, ariko araririmba indirimbo. Mwiyumvire kwa kuntu amakorali aririmba kuwa Mungu, yateguye ashajije neza, yambaye uniforme, abacuraranzi bagacuraranga. Hanyuma rero umuririmbyi akaririmba nezerewe kuko ari ubugingo bushasha, n'indirimbo y'umunezero. Hanyuma akaririmba ashimikira cyane kuri buno butumwa buvuga ngo muharure imigisha yanyu yose mufise ntimusige n'umwe muri yo, iyi Imana yabaronkeje. Amen amen, irabatangaza ingene ari myinshi. Imana yacu nidutabare. Rero aravuga ngo iyo hari amarushwa menshi ateye, kuko igihe umuntu ari mu bugingo bushasha arahura n'intambara, arahura n'amageragezwa. Intambara ntiziba ziheze, kuko iyo umuntu akiri mu isi atarashika mu ijuru, aba akiri ahantu Satani ashobora gutuma umwami kugira ngo arondere ingene yotirimutsa uriya muntu atakaza ubugingo rukristo, atakaza ubugingo bushasha, yidodombe, yidoge, atukane, avuge nabi, yihebure, yiganyire, hanyuma bivemwo. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero uyu muririmbyi arabwira bene data, yemwe bene data, iyo hari amarushwa menshi ateye, hanyuma ayo marushwa akazana impande zose, imbere n'inyuma, iburyo n'ibubamfu. Erega hari igihe amarushwa aba menshi, hari igihe hagera igihe ukavuga ngo uyu mwaka wambereye umwaka mubi, uyu mwaka wambereye umwaka w'ibyago, uyu mwaka umbereye umwaka ntazibagira, uyu mwaka umbereye umwaka w'uruhombo, uyu mwaka natakaje abantu n'ibintu, uyu mwaka nabuze abanje, uyu mwaka narapfishije, uyu mwaka wabaye umwaka wo guhomba, uyu mwaka wabaye umwaka wo kurondera bidacamwo, uyu mwaka
wabaye umwaka w'amakuba, uyu mwaka wabaye umwaka w'amarushwa menshi. Ibyo bibaho, ariko mugabo imuririmbyi arababwira ngo nagomba kubabwira ngo iyo bimeze gutyo, iyo bigenze gutyo, iyo hari ayo marushwa menshi ateye, mukumva murihebuye, mukumva umengo ntimugikira, mukumva umengo ubuzima bwacanganye, mukumva umengo isuri ibasuririye mukumva umengo urushana rubashaniyeko, mukumva umengo ubwanyu buraheze, kuko ico gihe kibaho. Ariko iyo bigenze gutyo, uyu munsi nzongwa no kubabwira ngo hariho inyifato mukwiye kwifata itandukanye niyo mwahora mwifata ca gihe mutari bwakizwa, ca gihe mutari bwaze mu bugingo bushasha, ca gihe mutari bwaronke ubugingo bushasha. Hariho inyifato mwifata ariko mudakwiye kubandanya mwifata. Kiriya gihe umuntu yaca yiganyira, kiriya gihe umuntu yaca yihebura, kiriya gihe umuntu yaca yereza amafuti ku bandi. Ariko mu bugingo bushasha si uko bumeze. Uko bimeze mu bugingo bushasha, musabwa guca musubiza amaso inyuma, mukaraba ivy'Imana yabakoreye, kuko ibyo muriko muracamwo naho mubona umengo biraremereye, naho mwumva umengo birababaza cane, naho mwumva umengo bisumbya ubukari ibyo mwaciyemwo, ariko hamwe mwokwicara neza mukagira umwihwezo, mukabishira ku munzani, mukaraba neza uburemere bifise, mukaraba n'ibyo mwaciyemwo muri kahise, kuko ikintu gihambaye gikunda guhitana abantu bari basanzwe bari mu bugingo bushasha, ugasanga barasubiye inyuma. Nuko iyo bahuye n'amarushwa menshi, nuko iyo amarushwa menshi ateye, bibagira ibikomeye baciyemo bigakunda, bibagira imigisha bafise bahawe, bakaguma bakanuye maremare, baraba ibyo bakeneye gushikako, baraba ibyo bakeneye kuronka gusa. Hanyuma rero uko gufokasinga nuvuga ngo gucura maremare, gukanura maremare, bayatumeza ku byo bashaka gushikako gusa, kukabibagiza ibyo bamaze gushikako, bagaca bagira ukwihebura no kwiganyira, bagahitamo gusubira inyuma kubivamwo. Imana yacu nidutabara. Ariko mugabo uravye neza usanga ibyo yakoze ari byo byari bikomeye cyane gusumba ibyo barimo. None rero umviriza ndirimbe ndongowe na Mpwemu Yera, nk'uko iyi ndirimbo nayihawe ngo ndayiririmbe. Bene data, iyo hari amarushwa menshi ateye, cagihe mutangatanzwe hirya no hino, epfo na ruguru, iburyo n'ibubamfu, mukumva murihebuye ko mutagikira, mukumva umengo ubwanyu buraheze, mukumva umengo nta yindi shwa, nta yindi solution kiretse kuyamanika, mukumva umengo ivy'Imana mwoca mubivamwo, kuko cette fois-ci ntaco bibamariye. Umviriza ikintu muzokora gihambaye, muzoce muharura imigisha yanyu. Ubwa mbere na mbere izobatangaza ingene ari myinshi. Imana yacu nidutabare. Kandi ico gihe nimwayiharura, naho muzoba muremerewe n'amaganya, naho muzoba mugeze igihe mumva umengo ntimwovyihanganira, nimwaharura iyo migisha muririmba, Imana yacu nidutabare, muhimbaza Imana. Pawulo na Sila barabikoze, bararirimba bahimbaza Imana, bari mu mbobane z'ibiti, bapfunzwe, bakubiswe, bariko baravirirana. Kandi ico gihe vyatumye uburemere bw'ibyo barimwo batamenya iyo bwakamanganiye. Ico gihe rero Imana icironka hica mu gutabara. Ariko iyo bataririmba, iyo badahimbaza Imana, ntivyari kugenda gutya. Imana yacu nidutabare. Yavuze rero ngo ntimuzomenya rero iyo yakamangane, ntimwomenya
iyo yakamanganiye, no kuvuga ayo marushwa ntimuzomenya iyo yakamanganiye, ayo maganya ntimuzomenya iyo yakamanganiye. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cyacu kino munsi, igitondo cya nyuma yavuze ngo amarushwa naho yoba menshi ate ntimwihebure, Imana irabakiza. Mwibuke imigisha yanyu uko ingana, irabibagiza amagorwa yose. Imana yacu nidutabare. Birashoboka yuko uri mu bihe bitoroshe kandi umuntu akiri mw'isi aba akiri mu ntambara. Sinzabona kukubwira ngo birarangiye, Imana irabikuyeho, Imana irabikombomboye, umviriza ubu nyene biravuyeho. Wapi? Umuntu akiri mw'isi yamahura n'intambara. Mw'ijuru honyene niho ata ntambara uzohura nazo, ariko mw'isi intambara uzohura nazo kandi ntibizoroha. Nta na rimwe bizigera byoroha ngo byoroshe burundu. Ibihe bizogenda bikuranwa, ibihe by'umunezero, ibihe by'umugisha, hanyuma hacemwe ibihe by'umubabaro, hacemwe ibihe by'amageragezwa, kuko Satani ntanezererwa nuko ubaho utababaye. Imana yonyine niyo inezerezwa nuko ubaho utababaye. None ko Satani muri iyi si ahafise ikibanza akora akobeje, ntagomba ko ubaho utababaye. Ariko mugabo rero, hamwe woharura imigisha muri ayo marushwa nyene menshi, muri iyo mibabaro myinshi, muri ayo maganya menshi, muri uko kwiheba no kwiganyira biriko biragusugereza, hamwe wo kwishitura ukinanata ukabanza ukaraba ivy'Imana yakoze cagihe muri kahise, cagihe urwaye, cagihe uri umunyeshure, cagihe ufise ubwoba, cagihe ugomba gupfa, cagihe ugize isanganya, cagihe uri muri bwa bukene butagira izina, cagihe wabuze amahera yo kuriha inzu, cagihe wabuze ico wambara, cagihe hanyuma ukibuka ukuntu watabawe mu buryo budasanzwe, vyotuma wibagira amarushwa urimwo, hanyuma ukabandanya urugendo neza. Nano majambo rero kuvuga menshi siko gutuma umuntu ayamara, ariko mugabo nyene aya nyene nizera yuko wumvise mukintu. Mbega uremerewe n'amaganya muri no misi, uremerewe n'ibibazo, usuhuje umutima, ibyo ukora ntibiriko biratera imbere, waradandaje biranka, warasabye akazi biranka, uguma wagirwa n'amakosa ya cankariya kubera yuko ari imitego utegwa. Ubona uri kurarenganywa hirya no hino, ubona akarenganye, ubona ibyago, ubona ingorane, ubona indwara zidakira, ubona abakoroga baguha amashano, baguha n'ibindi byose bitandukanye kugira ngo bakurangize. Wumva nyene utanezerewe, utishimye, mbega wumva wugarijwe imbere n'inyuma. Nagomba ndagusabe ngo ufate umwanya uharure ivy'Imana yakoze. Nari mfise mama wacu, mama mdogo, mama wacu, mama muto, yari mukuru wa mama wanje. Igihe kimwe rero twakuriye mu buhungiro, hariho umugore yarashoboye gutukana, yaratukana akagukura kwa gahuzu, ugasigara uramenye imbere y'abantu. Yari karagutuka, yarakubwira yuko mwaba ahantu hameze uku, mu inzu yava, mwarira hasi, mwarira ku bitotototo, ku bibabi, kandi atigeze ahonyorayo. Uyo muntu yaratukana biteye ubwoba, novuga amazina bamutazira, kumbure abakurikiranye ino video bamuzi boca bamwibuka, ariko reka nihorere nivugire gutya ko murazi hari abantu ha murunturuntu mu buhungiro ntihatukana umwe. Reka rero tubivuge gutyo. Hanyuma rero uyu mugore yaratukana biteye ubwoba. Umunsi umwe rero yaduka dutuka, atuka mama, aramutuka. Mama nawe aranka kumusubiza. Ahantu nakuye icigwa, burya guharura imigisha yacu turirimba, canke se novuga ngo ugutumbereza amaso yacu ku vyiza.
ukugira ivyiyumviro biri positif, ukugira ivyiyumviro vyiza biri mu nzira nziza y'iterambere, gusumba kugira ivyiyumviro bipfuye, ivyiyumviro vya esheke, ivyiyumviro vyo kunanirwa, ivyiyumviro bitugwiza n'ubusa. Ukugira ivyo vyiyumviro vyiza bizima bituma umuntu akingira amagara yo mu mutwe, kandi umuntu akingiye amagara yo mu mutwe bituma n'ayandi magara agubwa neza. Iyo umuntu afise stress haba vyinshi, isukari mu mubiri iraduga, umutima uraduga, ibipimo vya tension n'ibindi sinovyinjiramwo. muze murabe ibiganiro twavuze kuri stress ngaha, kuko mpora mvuga ku biganiro by'amagara y'abantu mu kiganiro Yaga Muganga. Hanyuma rero uyo mudamu aratukana, hanyuma mama nawe arihorera, hanyuma agahengera agataha muntu ariko aramubona. Ni ukuvuga uyu mama wacu agaca agirira gutya wa muntu ariko aramutuka, akamuha ibinoko, ni ukuvuga akamwereka yuko abigwije n'ubusa, atatu bimubwiye ati yoho. Hanyuma amuzuriye ibinoko agaca yongereza ishavu, agaca mutuka ngira ngo n'ibintu bimwe bitabaho. Uriya kumbura byatubanye ahave ashavura, ahave n'abamusubiza, canke ahave amusanga ahari ku muhana wiwe, hanyuma bagwane. Hanyuma rero abantu bose bariko bararengana ati none uyo muntu nibiki, habaye iki? Abarengana bose ntibavyumva. Mama nawe yicariye ngaho hanze imbere y'umuryango, ahengera atamuna mubona agacate ntaco bibwiye. Imana yacu nidutabare. Ugiye aratuka, yatinda arasarara, imitsi iraranda, yadukararira, araboroga. Abantu bagenda gutabara bibaza ngo bari umuntu ariko aramukubitira mu nzu nahoshwe. Rero burya ibiriko biraguca ivutu, ibiriko biraguca intege, ibiriko birakwereka ko ubuzima bwanse utagikira, utakiva muri iyo situation, hamwe wobizurira ibinoko ukavyereka yuko ataco bikubwiye, ukavyereka yuko iyakoze biriya n'ibindi zobikora, ibyo biriko birakugwanya, ibyo biguhanze biguhangayikishije, ukavyereka yuko ukiriho, naho biharura amasaha, naho biguha iminsi, ariko buguma buca bukongera bugaca, kandi uguma uri wa wundi, ahubwo uri kurambara inkomezi nshasha, kandi kuzobandanya mpaka ushitse ku numero yawe. Ivyo byose byoca bitsindwa, kuko igihe bitagize impact negative mu buzima bwawe, muri santé mentale yawe, ico gihe mentalite yawe iguma iri saine et sauve, kandi ikaguma iri novuga ngo iri pure, ico gihe ntacobuza utahayisisa. Kuba utahayisisa uno munsi bisigura ko ejo utazohayisisa, ejo bizokunda, hirya y'ejo bizokunda. Guma ahubwo mu murongo mwiza. Imana yacu nidutabare. Ngaha rero twabonye yarangije avuga ngo muharure imigisha yanyu, nimusige n'umwe muriyo. Imana yabaronkeje irabatangaza ingenari nyinshi. Muharure imigisha yanyu, nimusige n'umwe muriyo. Imana yabaronkeje irabatangaza ingenari nyinshi. N'ano majambo rero twagomba duce dusenga Imana, niki naguhamagarira. Burya uremerewe cane, kubera yuko ico gufasha kugabanya ubwo buremere bw'ibibazo wikoreye ni uguharura imigisha Imana yaguhaye, ni uguharura ivy'Imana yakoze. Imana yacu nidutabare. Mu igihe kimwe nigeze kugira komande ikintu ahantu, hanyuma iyo komande, ico gihe nagize komande y'ibihumbi 600, hanyuma uyo muntu arayarya arayaherana, ndamwitwariye bikagenda gutya, bakamufata bakamutwara, nkasanga yatanze amahera, nkasanga yagize ibi na biriya, birangira mbonye yuko iyo nzira itari kirakunda.
ndihebura, ndiganyira, ndaba stresse, nkagenda kumurondera, nkagenda kumucunga iyo akorera kugira ngo ndamufatishe, ndamupfungishe, ndabe ko nomukomesha. Ariko ivyo bintu birangira mbengo nyine ntibiriko birapasa, kandi atayahakana akandika mbere ngo nzoyatanga igihe kiniki, ariko ico gihe ntayatanga. Ubu n'umwaka ugahera kandi mfise ikintu canditswe cuko azoyama. Imana yashimye dutabare. Hanyuma rero mu nyuma nca ndonka umuntu ansanze aho narindi, atambwira ati iki kintu kiriko kiradandazwa kandi kiri kwibeye nziza, mbega wowe ugikeneye? Yari arungiswe n'undi muntu asanzwe azi ko naciye muri ivyo bihe byo kuba naratanze amahera amanyabyo ntivyakogwa, sinabihabwa. Hanyuma rero ndavuga ati mu by'ukuri ndabikeneye, ariko mugabo sinzi ko ayo mafaranga noyaronka, bivanye n'ukuntu ndabibona hari igihe usanga bizimvye. Atarantwara, turavugana na nyamuntu nyenevyo, cansanga ibintu wewe yari yaguze miliyoni 2,500, nsanga ariko abishaka ko amahera adashika no miliyoni. Ivyo bintu ndabiraje ndavuga nti aha byanka byakunda, iki kintu ntikincika. Hanyuma birangira ndakiguze. Mu nyuma mugabo ngumana ya stress ya wa muntu wa ya mahera yajya na bya bintu ntabinkorera. Imana tumwe dutabare. None naza numva rero umunsi umwe umengo nijwi rinyongoreye rimbwira, none wewe ego data wanje wararenganijwe, amahera yawe angana n'600 yaragiye, mugabo kijya kintu waronse utagizemo uruhare, utaronde, udahangayitse, kikwizaniye nta nshumbusho ukibonamwo. Ico gihe nari nacenda kigura 900 mumva, kandi vyabonekana neza yuko make ya nyuma ngira ngo kubera ko data wanje yarabimaranye hafi mu mwaka urenga gatoya, nari guhabwa kumbure make ya nyuma nanga 1,600,000. None bahaje nta nshumbusho ubonamwo, kugumuharura bitagenze neza. Iki kintu waguze aya mafaranga 900, kandi ubona yuko nawe ubwawe ubu uwo kikurondera ko musi miliyoni n'500 tokimuha, wewe mbega urabyinjira bari gucamo kugira ngo bya bintu byose uronke ibindi, urinze kurondera gushasha yari gukora muri 2,2 aha nta shumbushanye bibonamwo. Canumva ndatsinzwe. Burya rero ibitwishe, ibitwononeye mu mutwe, ibitwononeye mu mutima, ni ivyiyumviro bipfuye by'amaesheke gusa, tugumiza ku mutima, tuguma twiyumvira ibitagenze neza, kandi hari ibyagenze neza bisumbya agaciro ibi bitariko biragenda neza. Twari dukwiye kukongerwamo intege, tukaba encouragé par ivyo twaciyemwe n'ivyo twashoboye kurealiza muri vie passée. Imana yacu nedutabaye, dusenga Imana rero nahavuye nteba kandi atariyo ntumbero. N'umuhigwe umuntu yibika ko kino kigwanishwa, kuko kibasha kumwibagiza amagogwa yose, amarushwa yose, amaganya yose, n'ukwihebura kose. Umuntu yibitse ko iki kintu cyo guharura imigisha y'ivy'Imana yamukoreye, uyu muntu yamasanga ivyo yakoze Imana mu buzima bwiwe bisumbya uburemere ivyo itarakora. Ariko n'umuhombe utibika ko kino kigwanishwa, kuko uwo bizomucucuma, bizomucinyiza, bizomunyukanyuka, bizomuvungura, bizorangira atsinzwe mu rugendo, bizorangira atsinzwe n'intambara ariko aragwana nazo. Ariko ic'Imana igomba ku muntu bisa ano majambo, si uko yonyukanyukwa, yonyukagurwa n'ibyo ariko aracamwo, ahubwo nuko yogirane, yotsinda bizananye muri kuno guharura imigisha yose Imana yamuhaye. Mwami w'abami Yesu, tugushimiye cyane ku bw'ano majambo twumvise. Umuntu wese ayumvise akaba yirabishijeko, hakaba ariho ijambo akuyemo, hakaba ariho ikintu ano majambo amufashije, hakaba ariho ikintu yumvise ko atsinzwe kuri yo. Ndakwinginze ngo nk'uko asabye imbabazi, nk'uko yaturishije akanwa kiwe, ko yihebuye kandi yiganyiye, numugirire neza, umubwize ko imbabazi hamushishikare kumushoboza
kwama iminsi yose aharura imigisha yose y'ibyo wamukoreye, igihe aba ari mu ngorane, igihe aba ari mu marushwa, igihe aba yihebuye, kugira ngo bikunde ibyo bice bimufasha kunesha no gutsinda intambara arimo. Urakoze, ibyo ugomba byose bishishikare kuba mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, tubisabye tubyizeye, amen.